igice c'icumi, abami ba mbere 10. Aravuga ngo ivyo umwami w'umugore yaganze Sheba. Umwami w'umugore yaganze Sheba yumvise ingene izina ry'Uhoraho ryahaye Salomo kuba rurangiranwa, azazanywe no kumugerageresha ibibazo bigoye. Nuko ashika i Yerusalemu agendaniwe n'abantu benshi bisinzi, afise n'ingamiya ziremetse imibavu n'amazahabu menshi cyane n'utubuyenge twinshi tw'igiciro kinini. Ashitse kwa Salomo amudondera ivyari mu mutima wiwe vyose. Nuko umwami Salomo amusobanurira ibyo amubajije byose, nta kintu na kimwe cyamunaniye kwamusobanurira. Twicaye imbere y'urengeye Salomo, twicaye imbere y'urengeye Salomo, umubwira ikintu cyaco cyose wumva ukeneye ko gukorera akigukorera uyu munsi. Nuko umwami w'Isheba abonye ingene Salomo ari umunyabwenge, n'ingoro yubatse uko imeze, n'ivyo kurya byo kumeza yiwe ukuntu vyari, nabo mu rugo rwiwe uko bifata, n'abasuku biwe uko bahereza, n'ukuntu bambaye, n'abakebyi biwe bamuhereza igiturire n'ibimazi byo kosa yatanga mu ngoro y'Uhoraho, arajoregwa. Haka abantu bako barahari muko munumviriza ibintu cyangwa ko murasoma. Arajoregwa uko abantu bagiye kukubona, ubwiza bwawe, ibyiza Imana igiye kugukorera bigiye gutuma abantu bajoregwa. My God. Ngo agezeyo abona ingene ibintu bitondetse mu rugo, abona ingene abaherezi bahereza, abona ubwiza bwawe, arajoregwa. Kino igihe cy'uko Imana igiye gukora ibintu ku buzima bwacu bigiye gutuma n'isi ijoregwa. Vuga ati bwa bundi gukizwa si ugutakaza umutwe. Igariga abantu bibaza ngo gukizwa no gutakaza inzira, no guhuba, no kuzimira, ariko bagiye kumenya makuru y'ibyakoretse ugezeyo. Mana we munkundire mwakira aya majambo vuba na vuba. Ngo agezeyo hari amakuru agiye kumenyekana iwawe, hari amakuru agiye kumenyekana mu rugo rwawe. Ngo yitegereje ingene bahereza, haleluya, yitegereje ibyo bajya, ibifungurwa byo kumeza, arajoregwa. Nigiye cyuko bajoregwa. Reka tubandanye gatoya. Abarira Salomo, abarira umwami ati nkuru numvise ndi mu gihugu canje. Abarira Salomo ati nkuru numvise ndi mu gihugu canje n'ibikorwa byawe n'ubwenge bwawe zari izukuri, ariko sinari nabyemeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Gwivyo numvise ndi mu gihugu canje byari by'ukuri, ngo ariko sinari nabyemeye. Nuba ari abantu bataravyemera ko wamenye Yesu, hari abantu bataramenya yuko winjiye mu gakiza, kubera ikintu barabona umusaruro uvuyeyo. Hari ibintu bitarakoreka ukibabwira mu majambo, ukibabwira teorikema, ariko bigiye kuba mu buryo bufatika, mu buryo bukaragara. My God. Gwivyo numvise ndi wacu, ibyo bambwiriye hariya, ibyo numviye kuri WhatsApp yari amajambo, ariko ibyo niboneye sanze bifatika. Imana igiye gukora ibintu bifatika kwa repentance. Imana igiye gukora ibintu bigaragara mu izina rya Yesu. Amen, haleluya. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kwiba ry'amashimwe. Imbaraga we, imbaraga zawe Uwiteka we, Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kwiba ry'amashimwe. Tubivuge cyane, imbaraga zawe. Ai,
amashimwe imbaraga zawe haleluya teka mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Haleluya. Amakuru yawe agiye kuba ikimenywa na bose, amakuru yawe agiye kumenywa na bose, amakuru yawe agiye kumenyekana. Haleluya. Inkuru za Salomo zari zagiye zigera ku mpera y'isi, abantu barazimenya, baravuga ngo tugende kuraba ko ibyo bintu bivugwa ari ukuri. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu Imana igiye gukora ku buzima bw'abarepentance, hari inzira zigiye kuguruka ku buzima bwanyu, hari inzira z'ibitangaza zigiye kuguruka ku buzima bwanyu. Nabariwe kubabwira ngo bigiye ko abantu bagiye kujoregwa, abantu bagiye gukura abajoregwe, bagiye kumva ibyabo bajoregwe. Ntabwo muri ko murabyumva, muba musamuye. Haleluya. Ngo ni igihe cy'uko bajoregwa, ni igihe cy'uko babyumva bagatangara, bakavuga ngo niwe cyangwa siwe, byagenze gute? Byavuye ku Uwiteka Imana zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe, zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe, zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Ndaguhanuriye mwaya mavuta yo muri iki gitondo cyo kwambara umwambaro mushasha. Imana nikora ikintu ku buzima bwawe, Imana nikora ikintu ku muryango wawe, Imana nikora ikintu kuri wewe ubwawe. Abantu bakwitegereza bashima Imana, bavuga gukomera kw'Imana. Tibyo twari twarumvise, ibyo yari yaratubwiye, ibyo yari yaratangaje, dusanze ari ibintu by'ukuri, dusanze ari ibintu bizima. Nukuri Imana irakwambuye umwambaro wari wambaye ushaje, Imana irakwambitse umwambaro musha, Imana irakwambitse umwambaro w'igikundiro, igushize k'ico gikundiro, igushize k'ico gikundiro wa mukobwa, igushize k'ico gikundiro wa mudamu, igushize k'ico gikundiro mu kazi kawe, igushize k'ico gikundiro mu rugo rwawe. Wonyemerera ugatera haleluya. Birabaye nukuri, Imana irahagurutse ku buzima bwawe. Imana abantu bagiye guhurusa, abantu bagiye kuva hirya, ibumanuko, mu buraruko, ibuseruko, impande zose bagiye kuza kuraba ivyo Imana yagukoreye, bagiye kuza kuraba ivyo Imana yakoranye nawe, bagiye kuza kuraba aho Imana ikugejeje, bagiye kuza kuraba. Sema haleluya. Bagiye kubyumva, bagiye kubibona. Nabonye ibintu bikomeye mwari no joro Imana yakoze ku buzima bw'abantu, nabonye ibintu bitangaje mwiri joro Imana yakoze ku buzima bw'abantu. Nabonye Imana yica agasuzuguro, nabonye Imana yica agakengegwe, nabonye Imana yica imivumo, nabonye Imana yica ibya kera, nabonye Imana ishiraho bishasha. Muvyemeye mugatera haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nukuri abantu bagiye kuva kure, bazanywe no kumva ibyabaye ku buzima bwawe, bazanywe no kumva ibyakoretse ku buzima bwawe. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, Imana ibacire inzira zirenga igihumbi, Imana ibuguru. Asema haleluya. Mbega igitondo cyiza. Ngo ariko sinari nabyemeye gushitsa niyiziye. Amakuru yo ku radio ntakwiye, hakwiye amakuru kuri TV, yo kuri televiziyo, yo kumbonesha kure. Amakuru yo kuri WhatsApp ntakwiye, amakuru ya message ntakwiye. Igihe kirageze ngo biyizire, igihe kirageze ngo biyizire. Bajya nyene bakuroze, bajya nyene baguhanze, bajya nyene bakwishe, nibo bagiye kuza, nibo bagiye kuza, kuko bazobimenya. Bazobimenya ko Imana yagukuye kagasuzuguro, bazobimenya ko Imana yaguhaye akazi, bazobimenya ko Imana yaguhaye urugo, bazobimenya ko Imana yagukijije, bazobimenya ko utakiri ku cavu, bazobimenya ko amadeni yishuwe, bazobimenya ko ibintu vyahindutse, bazobimenya ko wabonye ingene Imana igiye guhindura na rasiyo, ihindure no ku meza, ihindure n'imyambarire.
ngo yitegereze uburyo bambaye. Kakano sinzi ko mwe mwakabonye, karavuga ngo ku murongo wa 5 kuri 4 ngo nuko umwami w'Isheba abonye ingene Salomo ari umunyabwenge, Imana iguhaye ubwenge, n'ingoro yiwe yubatse uko imeze, n'ingoro yubatse uko imeze, n'ibyo kurya byo ku meza. Ariko abantu ayayayayayaya, uko n'ibyo kurya byo ku meza y'ukuntu byari, nabo mu rugo rwiwe uko bifata, n'abasuku biwe uko bahereza, n'ukuntu bambaye. Uyu ni umunsi w'umwambaro, uyu ni umunsi w'umwambaro. Ndavuga ngo uyu ni umunsi w'umwambaro, ndavuga ngo uyu ni umunsi w'umwambaro, ndavuga ngo uyu ni umunsi w'umwambaro mushasha. Mwabadamu mwe mu rugo rwawe akira umwambaro mu izina rya Yesu Kristo. Mwabakobwa mwe akira umwambaro mu izina rya Yesu. Mwabasore mwe akira umwambaro mu izina rya Yesu. Abasanzwe bakora ubuzi ambara umwambaro, abantu bakubone mu mwambaro w'ubwiza bw'Imana, bakurabe bumigwe, bakurabe batangare. Ngo yitegereje ukuntu bambaye, n'abakebyi biwe bamuhereza igiturire n'ibimazi byo konsa yatanga mu ngoro y'Uhoraho, arajoregwa, arajoregwa. Nibyo ndiko ndabona canke n'amarori nambaye atariyo. Haleluya, haleluya. Iregari igihe mukora mu muntu ugira guki, ni yeye au ni mtu mwingine? Haleluya, haleluya, haleluya. Esteri ntiyari ku rutonde rw'ababa rwo kuba umwamikazi, ntiyari kuri liste, muri liste y'abantu, ariko muri systeme y'Imana niwe yari yatoranijwe. Abantu ntibagushize kuri liste yo kwambikwa. Haleluya. Ntabwo abantu bagushize ku rutonde, ariko ijuru ryagushize ku rutonde mu izina rya Yesu. Arajoregwa. Abarira umwami Salomo ati, inkuru numvise ndi mu gihugu canje, n'ibikorwa byawe n'ubwenge bwawe zarize ukuri, ariko sinari nabyemeye, sinari nabyemeye. Ariko maze kwiyizira nkabona ingene ibintu bitonze, maze kwiyizira nkasanga ibyo wari kurambwira nibyo, nabyemeye. Barabyemera. Haleluya. Hari igihe ugeramwo utabari ngombwa ngo ubwire abantu ngo ni mu inshuti zanje. Revo yawe ituma baba inshuti zawe, ituma bifatikanya nawe, ituma baba bakunzi bawe. Bibiliya iravuga ngo Yonatani yitegereje Dawidi abona azoba umwami, ngo acaravuga ngo unyemerere ku ngoma yawe nzembu wa kabiri, kandi ingoma yatwarase. Arabibona ati uyu mugabo uyu azosubirira data. Ndagoma nakubwira abantu bagiye kumenya icyo Imana yakoze. Kandi ibi bintu si ibintu byo kugira ngo mube motive canke muduza amarangamutima. Oya, ni Imana yabiteguye. Iyi ni message Imana yateguye ku buzima bwawe. Nagena bamenyeshe ko kuvejo nari nkiriko nebaza Imana, Mana nirihe jambo kugeza ndindenza ndi munsi yatuko turaza, ariko Imana nza kuvuga iki? Imana irambwira ngo genda ubabwire ijambo rivuga ku mugore w'Isheba. Ndi munsi ndiko tuko turaza ngo genda ubabwire ku makuru. Aya se makuru nateguye ngo na prepare ngo nagize gute, ariko Imana mbye ngo ndababwire ku uyu mugore. Nkuko uyu mugore yatangaye niko nawe ugiye gutangara, niko abantu bagiye gutangara, nuko isi igiye kugutangarira, niko ababanyi bagiye kugutangarira. Baheruka ujya rimwe ku munsi bagiye gutangazwa, ariko mw'abantu b'Imana bagiye gutangazwa no gusanga ibintu mu rugo rwawe bikuranwa mu gitondo saa 6 nimugoroba. Iyo ibintu bimeze neza mu rugo, umuntu ntajya ku masaha, umuntu ajya kuko abishaka.
igihe cyose ushakiye kujya haguma ngo kujya ngo ni mu gitondo ngo ni saa sita ngo ni ku mugoroba wacafise ikibazo uracafise ikibazo umuntu ibintu byakemutse ntajya ku amasaha ajya kubeka akeneye kujya my god none wowe igihe cyose ukeneye kujya nico gihujya bigerageze tura igihe cyose ubikenere ufise ingene wapanze ibi biro 30 ikiro kimwe ni mu gitondo ku munsi ni iminsi 30 ku minsi gerageza wihende uteke bibiri esheki zoba yinjiye kuko ni 30 bigize ukwezi ariko ibintu byahindutse nta munzano wa mu rugo baradaha ndabuze ngo baradaha barakamata Yesu ashimwe ugifisa ayo marangamutima ugifisa iyo nyifato haba hakiri ikibazo kwa Salomo ngo babaga inkoko 1000 ku munsi inkoko haleluya ariko wewe ngo mwakomesheje rero ngo mwabazaga koko mwakajya kababa ubundi akajya kanono ubundi akajya umutwe iyo ibintu byakemutse muteka inkoko umwe wese akajya woja ku kirimbo kajya gapana ku kirimba ugurura inkoko uterura inkoko yose ugashyira karanga inkoko yose namwe ngo twakomesheje ngo uyu munsi ngo twariye umukeke mwimotereje ntimwariye umukeke umwe ukajya abagabo 10 udupande pande n'agasosi mucyo mugira agasose kenshi kugira ngo byumvikane yuko mwariye umukeke ni mwariye umukeke mwimotereje ariko igihe kirageze ugire stoke haleluya ukuri ibyo birashoboka ko Imana yo bikora none abo yabikoreye ntibari abantu nk'abo batanazi Imana batazi gusenga ndasenga muri iki gitondo Imana ishindure ibigega byawe Imana ishindure ibigega byawe Imana ishindure stoke yawe Imana ishindure kuri konte yawe Imana ishindure mu mufuko wawe Imana ikore mu izina rya Yesu haravuga ngo amakuru numvise ndi wacu yaraye ukuri ariko sinari narayemeye kugeza nje wumve kuri 8 hahigwa abantu bawe hahigwa n'abagendanyi bawe bama imbere yawe bakumva ubwenge bwawe mbega twaje kumva ubwenge bwa Yesu turabahigwe ngo hahiriwe abantu bawe abawe bagiye kubitirira wewe kintu ntabwo mucumvise hahigwa abantu bawe hahiriwe abo mu rugo rwawe hahiriwe abo mwamenyanye hahiriwe abo mwamenyanye hahiriwe abakuzi hahiriwe abafise akanimero kawe hahiriwe abafise adresse yawe hahiriwe abo mwamenyanye ora Imana yawe ahimbazwe yagushimye akagushira ku ngoma mu Bisirayeli kuko oraho yakunze Abisirayeli uhereye kera hose byo cyatumye kwimika kugira ngo ucire imanza kugira ngo uce izibereye n'iziroranye mwumve ahantu ngiye kurangiriza duhite dusenga haleluya mwumve ahantu ngiye kurangiriza duce dusenga aho hantu muhace akarongo ku murongo wa 13 mwahageze 13 ngo nuko umwami Salomo aha uwo mwami w'Isheba ivyo yagomba byose nica mwatse cyose udashizemwo ivyo yagombye kumwihera ubwiwe
nk'uko umwami ameze nkawe asanganywe ikiganza cyiza. Bukeye uwo mwami arahaguruka aragenda asubira mu gihugu ciwe bona abantu biwe. Ndasubiramo aka kantu ngo nuko umwami Salomo aha uwo mwami w'Isheba ivyo agomba byose. Nuko umwami Salomo aha uwo mwami w'Isheba ivyo agomba byose, ngo amuha n'ibindi bivuye mu mutima, ngo nk'uko umwami ameze nka Salomo ameze agirira abamugendeye. Hari ibintu wari waje gusaba, hari ibintu mumaze iminsi uvugana n'Imana uyikeneye ko byose irabiguhaye. Sinzi ko mu nyumva nk'abantu b'Imana, irabiguhaye byizere. Ngo amuha ibyo amusabye byose. Wasabye iki? Niba ari bwo wasabye urabuhawe. Niba wasabye amafaranga urayahawe. Niba wasabye urugo uraruhawe. Niba wasabye inshuti nziza urazihawe, kuko ngo yamuhaye ibyo yamusabye byose. Aba bantu barumva ijambo cyangwa ntabwo bariko barabyumva? Abantu barumva ubuhanuzi cyangwa bariko barumva ubuhanuzi? Imana yo mu ijuru iguhaye ibyo wayisabye. Nimba Salomo yarahaye ujya mugore ibyo yamusabye byose, mbega Imana twicaye imbere, umwami w'abami, niwe yokwima ibyo wamusabye? Ibyo wamusabye yabiguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nuko amuha ibyo yamusabye byose, udashizemo ibyo yamwihereye kubwo gushaka kwiwe. Salomo nawe nyene ngo igihe yasaba Imana ubwenge, Imana yamuhaye ubwenge, gucya yamubwira ngo ndaguhaye nico utansabye. Uwo muco acagenda ujaye. Bwana Yesu asifiwe. Iwawe hagiye kuba isoko ry'ubutunzi. Ndagutangariza mu izina rya Yesu Kristo, iwawe hagiye kuba isoko y'umugisha. Iwawe hagiye kuba isoko ry'ubutabazi. Iwawe hagiye kuba isoko ryo kugirirwa neza. Hajya ahantu ukorera hagiye kuba isoko ry'ibitangaza. Hagiye kuba isoko, abantu bagiye kuhavoma umugisha uvuye ku Mana. Mwonyebera mukazamura haleluya. Wamuha, Imana irabiguhaye. Ndavuze ngo Imana irabiguhaye. Ndavuze ngo Imana irabiguhaye. Iguhaye n'ibindi bivuye mu mutima, kandi nawe iguhaye uwo mutima. Semeni haleluya. Amahanga azoza kukugurana, wowe ntabwo uzoja kuyagurana. Amahanga azoza kugusaba, wowe ntabwo uzoja kuyasaba. Imana yo mu ijuru iguhinduye banke, Imana iguhinduye BCB, Imana iguhinduye Bankobo, Imana. Ariko mw'abantu b'Imana murahari ngo muzamure haleluya, nimwakire ibyo mwasabye Imana mu izina rya Yesu. Imana iraguhinduye igisubizo kuri benshi. Imana iraguhinduye umuti kuri benshi. Imana iraguhinduye ubutabazi kuri benshi. Uyu munsi uwo mwambaro wari wambaye wambuwe, haleluya. Abantu bagiye kukuraba, barabe bwa bucocegwa bahora bakubonamwo bwarangiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndavugana n'umuntu mwari no teraniro afise ikibazo cyo kubaho. Imana yo mu ijuru iraguhagurukirije ubutabazi buvuye i Siyoni. Iraguhagurukirije igisubizo kivuye i Siyoni. Mw'abantu b'Imana mwe, iri jambo ni mugizera rirabakorera muri uku kwezi. Turagusozera uku kwezi iri jambo ryabakoreye. Ngo amuha ibyo amusabye byose. Nyumvirize nababwire, ahantu hose ugiye kudodora barakugururira kandi bakwakira. Murabizi, hari igihe umuntu aja kudodora ahantu bakamurabira muri ka kenge kamwe kaba kuri portail, bakagira gutya, tujya turamumenyereye aza gusabiriza. Ariko ubu bazokwakirwa nahone, bazokwakirwa boreka kugurura bumvise wakraksonye. Baheruka kurabira mu kadirisha, baheruka bakurabira mu kadirisha, ariko bagiye kugurura amarembo yose.
bagiye kugurura imiryango yose, bagiye kugurura inzira zose. Ntibazokugurura ka portail ko mu kinywabi, bazokugurura wa muryango wo kw'irembo, winjirane n'ibyawe n'abawe, ariko mw'abantu b'Imana mwozamura haleluya. Ubwo bucocegwa urabwambuwe mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ubwo bucocegwa urabwambuwe mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ubwo bucocegwa urabwambuwe mu izina rya Yesu. Semeni haleluya. Ngiye kubasengera muri aka kanya, ngiye kubasengera ngo Imana ibashire ku bwo bwiza, Imana ibashire icyo gikundiro, Imana ibasiga ayo mavuta, Imana ibagire igikoresho cyayo. Nimuhaguruke mu izina rya Yesu. Zitumye nongera kuvo kw'iriba ry'amashimwe, zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe, zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Ugiye kongera kuvoma kuri rya riba ryawe, rya riba ryaho ari guhesha umugisha rikaba ryaratobekaye. Reka ndababwire, umuntu arashobora gutoba ivomo, mugo ntashobora gutoba isoko. Akagana murakumvise? Umuntu arashobora gutoba aho uri kurakorera, mugabo source yaho wakuye umugisha ntashobora kuhatoba. Umuntu ashobora kuza akagucafuza, ariko uwaguhesheje umugisha niyo mucafuzi. Haleluya. Muratera inambuko, uraza ndagukoze ikiganza ndagusengera ndaguhesha umugisha. Haleluya. Tera inambuko muze ndabahesha umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo niwambara umwambaro mushasha. 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 Ambara umwambaro mushasha, ambara umwambaro mushasha, ambara umwambaro mushasha, ambara umwambaro w'igikundiro, ambara umwambaro w'ubwiza bw'Imana, ambara umwambaro mushasha, 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 ambara umwambaro w'igikundiro. Ambara umwambaro mushasha, ambara umwambaro mushasha, ambara umwambaro mushasha, ambika umwambaro mushasha, ambara umwambaro mushasha, akira umwambaro mushasha. Mu izina rya Yesu Kristo akira umwambaro musha, akira umwambaro bohoka widegenze, akira umwambaro musha, akira umwambaro mushasha, 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 akira umwambaro musha, 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 akira umwambaro mushasha, akira umwambaro mushasha, akira umwambaro mushasha, akira umwambaro musha, akira umwambaro mushasha, akira umwambaro musha, akira umwambaro musha, akira umwambaro w'igikundiro, akira umwambaro mushasha, akira umwambaro mushasha, akira umwambaro mushasha, akira umwambaro musha, akira umwambaro mushasha, akira umwambaro mushasha, akira umwambaro mushasha, akira uwo mwambaro musha, 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 akira umwambaro 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 musha, akira umwambaro, 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 akira umwambaro. Mu izina rya Yesu akira umwambaro, akira umwambaro musha, akira umwambaro, 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 akira umwambaro musha, 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 akira umwambaro mushasha, akira umwambaro mushasha, akira umwambaro musha, akira umwambaro musha, akira umwambaro. Mu izina rya Yesu akira umwambaro, akira umwambaro musha, 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 akira umwambaro musha. Mu izina rya Yesu Kristo akira umwambaro musha, 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 akira umwambaro mushasha, 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 akira umwambaro musha, 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 akira umwambaro mushasha, akira umwambaro mushasha, akira umwambaro mushasha, akira umwambaro mushasha, akira umwambaro musha, akira umwambaro musha, akira umwambaro musha mu izina rya Yesu. Amashyi menshi ku mwami wacu Yesu.
cyiza byagenze gute akira umwambaro musha mu izina rya Yesu akira umwambaro musha mu izina rya Yesu akira umwambaro musha mu izina rya Yesu muhagarare dusenge haleluya semeni haleluya tugiye gusenga muri aka kanya hari ikimana igiye gukora ku buzima bwacu wowe tuja gusenga ukaja mu biseke none ibyo tugiye kwatura muri aka kanya uza kusaba kubigaruka na wagiye ibiseke sibyo byihuta kujana ahubwo icyo ukeneye nicyo cyihuta ubwa mbere icyo waje kurondera nicyo gikeneye ubwa mbere dusenga Imana zamura ibiganza data mu izina rya Yesu Kristo mani hambaye mani gira neza ndasenze kugira ngo ugirire neza ubwoko ndabahezagiye mu izina rya Yesu Kristo nkuko wahezagiye Salomo agahinduka isoko ry'umugisha kuri benshi ndabahezagiye uyu munsi mwami Imana wa kane nubabera umunsi w'igitangaza nubabera umunsi wo kugirirwa neza nubabera umunsi w'ubutabazi nubabera umunsi w'igisubizo nubabera umunsi wo kugirirwa neza nubabera umunsi wo guhura n'inyishu Mana mu kazi kabo Mana mu bikorwa byabo ndasenze ngo bagirire neza ndasenze ngo babohore imigozi yose yari yarakuzirikiye ahantu nicikagurike mu izina rya Yesu ndavuze ngo imigozi yose yari yarakuzirikiye mu kibanza runaka nicikagurike mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo nicikagurike mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo nicikagurike mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo nicikagurike mu izina rya Yesu imigozi yatumye udashika ku ntego imigozi yatumye utagira igikundiro imigozi yatumye udahezagirwa nicikagurike mu izina rya Yesu Mana yanje vuga ngo mwami Yesu ndakirira ijambo uyu munsi rihindura ubuzima bwanje ndakirira ijambo uyu munsi rihindukiza ubuzima bwanje ariko mubivuge ndakirira ijambo nkuko umwami w'Isheba yageze Yerusalemu agatangara abantu nibagere mu buzima bwanje batangare bagere mu rugo rwanje batangare babona umuryango wanje batangare kuva uyu munsi ni jewe nyishu muri famiye yacu yose teteleboshekus kuva uyu munsi ni jewe mfise urufunguruzo rw'ivyari vyaranse kuva uyu munsi ni jewe mpindura ibintu kuva uyu munsi ndatembagaje agasuzuguro twagize mu muryango tekete kuva uyu munsi ndahanaguwe amarira kuva uyu munsi ijuru riranyibutse kuva uyu munsi amateka yanje arahindutse yemwe ibyo muri ko muratura biriko biraba kuva uyu munsi sinkira umukene ahubwo ndi umugwizatunga ntabwo ndi umutunzi gusa ahubwo ndi umugwizatunga ntabwo ndonsa akazi gusa ahubwo mpindutse isoko ry'ubuzi mana ndasenga aba bantu nubuzuza ubwiza bwawe nubuzuza imbaraga zawe nimwakira ayo mavuta nimwakira ayo mavuta nimwakira ayo mavuta y'ingendo nimwakira ayo mavuta yo kugenda nimwakira ayo mavuta yo guhamagarwa n'abahambaye nimwakira ayo mavuta yo kurondegwa nimwakira ayo mavuta yo gushigwa hejuru nimwakira ayo mavuta ndabona Imana iruguruye ingendo ku bantu Imana iruguruye ingendo Imana iruguruye ingendo Imana iraciye inzira Imana iruguruye amamariyaje Imana iruguruye imitahe Imana ikuye agasuzuguro lebosheketeremando ripashakatarabaya reposheketerebo ripashakataya ripishekeremando tayabashakata. Naona mawinga nafunguka ria baba shekete ranteri mitaya boshe ritai miriando riba shakataya mando. Imani hagurukija bakomeye ku buzima bwawe ngo butabagwe. Imani iragutabaye
sheketerebo ritarabashakata. Akira amavuta utahorana. Ndavuze ngo akira amavuta utahorana. Akira ingabire utahorana. Akira ingabire zitahora muri wewe. Akira mu izina rya Yesu. Nubu umuntu wo hejuru mu izina rya Yesu. Imana igushire hejuru mu izina rya Yesu. Muzamura ibiganza mutuze gatoya. Hari amakado ariko aramanuka mu giteraniro. Kuna zawadi kutoka mbinguni. Hari amazawadi. Hari amakado, hari impembo. Ndabona impembo ziriko ziraza kubakoze. Hari impembo ziriko ziramanuka kubakoreye Imana. Hari ukwemegwa Imana ikiramanura. Raboshekete. Hari abantu bari baremerewe n'imizigo, bari baremerewe n'imitwaro, bari baremerewe n'ibintu bikomeye. Imana irikirabakurako. Imana irikirabakurako. Imana iratembagaje ko gasuzuguro. Imana iratembagaje ko gasuzuguro. Imana iratembagaje ko gasuzuguro. Imana iratembagaje ko gasuzuguro. Imana iratembagaje ibyo bitutsi. Ingene bakugaraguje agati nk'utagira Imana. Ingene basuzuguye Imana yawe. Ingene basuzuguye ukorera. Imana yiwe ntitabara. Imana yiwe ntacikora. Barayimenye mu izina alata. Hallelujah. Hallelujah. Iyo daimoni yari yarakuzingazinze yarakugize imbata. Irakuvuyeko. Iravuye mu byawe. Ile pasha kata fashuja mu surprise. Tele teke le teke ritala bashakata. Nimumuzane hano. Li tele senga ariko mumeze gute mwabantu mwe. Senga la amateka yawe arahindutse. Mateka yanyu arahindutse. Imana ikirakora. Bandanya kugumiza ibiganza hejuru. Kumiza ibiganza hejuru. Imana ikirakora. Imana ikirakora. Ubushobozi bwamanutse. Mbaraga z'Imana zamanutse. Abasenzi muko wapi? Waumvaji muko wapi? Reposhe kete. Iri teraniro ntabwo risanzwe. Iri teraniro rirahambaye. Iri teraniro rirahambaye. Ndasenga mu izina rya Yesu. Ndasenga onodoshezi. Rekura. Toka. Senga umuriro wacu. umuriro wacu. Zamura ibiganza abantu bariko barabohoka. Hari umuriro kumanukiye. Hari umuriro umanutse mu buzima bwawe. Ndabona imigozi irikavutagurika. Naona minyoro na makamba ikinavunjika katika jina la Yesu. Moto. Zamura ibiganza. Ijuru yatabaye ubuzima bwawe. Ndamanuye umuriro. 1 2 3 4 5 6 indwe ni wake. Ubushobozi nimumufunge nibugendagende mu izina rya Yesu. Mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'imbaraga, mu izina ry'ububasha, mu izina rihambaye. Tegeka.
senga dusigaje iminota mikeya tugasoza. Senga, atsa umuriro, hamagara umuriro, vuga ngo umuriro, bivuge, atura n'akanwa kawe, hamagara umuriro, vuga ngo umuriro n'akanwa kawe, bivuge, vuga ngo umuriro cyane, gumusubiramwo, vuga ngo umuriro. Nk'abantu bameze gute? Toka akira. Lebo shekete kete akira kubohoka umuriro moto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Toka. Senga, gumuhamagara umuriro. Ariko abantu bameze gute? Ndabagire gute? Nababwiye gumuhamagara. Irindi sengesho rireke, we hamagara umuriro. Ndabagire gute aba bantu jewe? Bivuge cyane n'ijwi ryawe, vuga n'ijwi rirenga. Gumubisubiramo. Ariko aba bantu bameze gute? Kwimbaraga z'umuriro ziriko zirabanuka, bigumubisubiramo cyane. Ariko aba bantu bameze gute? Aba bantu bameze gute ko murabazaifu? Nachia moto. Ndarekuye umuriro. Subiramo uvuge ngo umuriro. Cyane subiramo bumeze gute? Mana we, muzamura amaboko. Jesus, Mana turagushimiye, reka imbabazi zawe, reka ubuntu bwawe, izina rya Yesu Kristo. Imirimo n'ibitangaza, imirimo n'ibihambaye, Mana turagushize hejuru. Ndagushimiye ko wishuye ibibazo, ndagushimiye ko ukemuye ibibazo, ndagushimiye ko utabaye ubwoko bwawe, ndagushimiye ko bakuye kagasuzuguro, ndagushimiye ko gatembagaje, ndagushimiye ko biyeretse, ndagushimiye Mana ko banezereje. Komera Yesu amashi menshi. Makofi na vigeregere kwa Bwana aliye hai. Tela haleluya. Zamula haleluya. Chane tela haleluya. Inzitizi zose zari ku buzima bwawe zinaondoa. Abarozi bakurarako banaondoa. Semeni haleluya. Sema haleluya. Imani guhezagire mu izina rya Yesu. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Tera intambuko niba ufise ikimazi cyawe, utera intambuko hanyuma twirangirize. Ariko hari umuntu abona Imana mwari no teraniro, hari umuntu yabonye Yesu mwari no teraniro, uwo mwambaro wari warambitswe wakuvuye ko mu izina rya Yesu.
ndavuze ngo abantu bagiye kugutangarira mu mwambaro wawe, abantu bagiye kugutangarira mu mwambaro wawe, umwambaro wawe. Abantu bagiye kuraba bumigwe, abantu bagiye kuraba batangare, abantu bagiye kuraba bacoregwe. Semene haleluya, bagiye kucoregwa. Akajorezi fiti ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yo kuzangirira neza. Ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yo kuzangirira neza. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yo kuzangirira neza. Ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yo kuzangirira neza. Haleluya. Imana iguhaye ikimenyetso cy'ubutabazi mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Imana iguhaye ikimenyetso cy'ubutabazi mu izina rya Yesu. Imana iguhezagire. Tutararangiza mu munota umwe gusa, ninde muntu atarakira Yesu yumva akeneye kwakira agakiza? Avuga ati numva noho ubuzima bwanje Yesu nkakizwa. Niba utarakizwa, utarakira Yesu uri hano mwari n'uteraniro, ukaba wumva ijwi mu mutima rikubwira kwakira agakiza, urimo ngo uzamura ikiganza wumva ukeneye kuvuka ubwa kabiri. Turamubonye hari inyuma, dukomere Yesu amashi menshi. Tere intambuko ushike hano mu munota umwe gusa tugusengere, ariko nitwokomera Imana amashi menshi cyane. Hari undi muntu atarakira Yesu, ataravuka ubwa kabiri, atarabatizwa mu mazi menshi, yumva akeneye kuvuka ubwa kabiri agakizwa. Zamura ikiganza niba urimo, indukira. Imana ikugiriye neza. Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ko wakiriye agakiza, ubuzima bwawe burahindutse. Vuga ngo Mwami Yesu, ndagushimiye kungiriye neza, ukampa agakiza. Ubuzima bwanje ndabuguhaye, kuva uyu munsi ngiye kugukorera ubuzima bwanje bwose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana ndamusengeye, rikumugirire neza, rikumuhezagire, umubabarire ibyo yakoze mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bwe tubunyegeje muri wewe, Mwami Yesu, abe igikoresho cawe. Kuva uyu munsi ibyo yakoze byose ubyibagire, umuye kugwana intambara yo gukiranuka mu izina rya Yesu, amen. Nitwokomera Imana amashyi ngo umuntu umwe iyo akijijwe, iyo yakiriye Yesu, mu ijuru haba umunsi mukuru. Tera impundu nyinshi ku Mwami. Kubona umuntu umwe yakiriye agakiza, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ejo tuzokora deliverance. Ko ndabona yuko deliverance irakenewe. Ejo tuzokora deliverance, tuzofata umwanya wo gusengera abantu mu ngwara zitandukanye, mu bibazo bitandukanye, muri za karande, mu mivumo itandukanye basha abantu. Iyo tuzobikoreramo guhera ejo, duce tubibandanya no kuwa gatandatu no kuwa Mungu. Haleluya. Ni minsi yo kuva mu muvumo twinjira mu mugisha. Ejo tuzocagagura ikintu cyose cyatumye udashika mu mugisha wawe n'umuhezagiro wawe. Ntongere muzinduke, mwongere mwitabire ku munsi w'ejo nkuko mwitabiriye. Ejo tuzosenga mu buryo bwagutse bwo kubohoza ubuzima bwacu n'ibyacu n'abacu. Imana ibahezagire. Twatangiye Imana, tubikore mbiyo mbiyo. Dusenga Imana, dukorera Imana. Sigigi iseke kimwe ngaho hanyuma tunyarutse. Ima ntiza gatoya, nta mugabo adatira. Ngerekane. Mana mu izina rya Yesu turasenga abana bawe bagiye kugukorera. Uhezagira umuntu wese, umugirire neza, umuha umugisha. Icyo agiye gutanga, bagiye gutanga ibigira 10. Ndabisenge mu izina rya Yesu. Nimba wahezagiye abantu ku munsi w'ejo kabaye 10, Mana ndasenze kugira ngo ubagirire neza, ubaha umugisha. Abarose amashikanwa ubahezagire, ubaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Mbiyo mutubabarira, umwanya uragiye, turengeje k'iminota 7. Dukorera Imana n'ingoga hanyuma tuje dutaha. Ejo tuzoshima Imana ivyo Imana yabakoreye kuva kuwa mbere n'uyu munsi. Ejo tuzobaha kanya mushobore gushimira Yesu. Imana ibahezagire cyane. Nari mvuze ngo Imana ibahezagire cyane. Haleluya.
mbega imana shima yesu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ibyo Imana igukoreye ibikoreye n'abawe, ibikoreye n'umuryango wawe, ibikoreye n'abana bawe, ibikoreye na bene wanyu. Kubera waje hano, presence yawe yo kuba hano, Imana ibohoye n'abawe. Abo wari umaze iminsi usengera ngo Imana ibabohore, Imana irabikoze mu izina rya Yesu. Wari umaze iminsi ufise uwo mutwaro ngo Mana mbohorera naka, mbohorera naka, mbohorera naka, Imana iramubohoye mu izina rya Yesu. Komera Yesu amashi menshi, mujana umugisha w'Imana. Ejo tuzobaha akanya mushima Imana ku by'Imana yakoze. Amen. Mujane na Yesu. Hari utaronsa envelope yo guca mu cya 10 yarayikeneye? Ariho? Yarakeneye gutanga ikigira 10. Ninde? Naza muri kiganza. Ataronsa envelope. Nibaza ko mwazironse. Uwiteka Imana abahezage. Ndavuze ngo yindwi ibabera indwi y'amahigwe. Muyisozere muri mu mahigwe. Uyu munsi muhigwe. Ejo muzoye muri mu mahigwe. Kwa gatandatu amahigwe. Ku munsi wa Mungu kuzo guserebra. Ku wa mbere twinjire mu gihe gishasha. Metelebo shekus. Imana ibagirire neza. Ko mudashaka gutaha nasoje nta kazi mufite. Tubandanye. Yesu ashimwe. Ku munsi wa gatanu niwo munsi Yesu yavuze ngo byose birarangiye. Ejo ni kuwa gatanu, imva zizokuguruka, imibyimba yari iri mu kuzimu izovayo. Hari ikintu uzi cyapfuye, ejo kizane tuzokizura mu izina rya Yesu. Kuwa gatanu ngo Yesu avuga ngo byose birarangiye, imva zari zugaye ziruguruka. Ejo imva zari zarugawe zizokuguruka mu izina rya Yesu. Kandi n'uwa gatanu w'ibitangaza n'ibimenyetso. Mungu awabariki. Ejo tuzofata akanya duhanurira ubuzima bwanyu. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Nyenongera kuvoma kwiriba zitumye nongera